ihangiro nyamukuru je mfise ubwa mbere bwobwo nuko abantu bashobora gufungura ikizinu kikaboneka gikwiye ku isoko. Iyo niyo hangiro ya mbere, abantu bakamenya yuko ibizinu ku isoko bihari bakabifungura, kuko ubu impamvu abantu benshi batanabigura bakunda kwaza ngo mbega ibizinu bigurirwa hehe, marché yabyo ni hehe, bikenewe bisanga hehe. Ihangiro ryanje nuko ibizinu bigwira hama ku isoko bikaboneka. Ihangiro igira kabiri nuko ubwanje bishobora kunteza imbere, kuko nkubu nivyo nsanzwe nkora kandi birambeshejeho. Irindi hangiro igira kabiri nuko dutanga akazi ku bantu benshi baba bari ko barakarondera akazi, kuko ntitubyikorera turakoresha abakozi tukabahemba. Niryo hangiro nitwa dufise. Mugabo ihangiro rya mbere nuko abantu bamenye ko ikizinu gifungurwa ku isoko ikaboneka ari bizinu byinshi, no kuvuga abantu barimo ibizinu bakaba benshi. Tabaramukije bakunzi mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure n'isamirizi agaseke, cyane cyane mwebwe mukurikirana ikiganiro bategabiri ungura ubwenge. Reka ndabaye ikaze rero mu kiganiro cy'uno munsi, aho turi kumwe na Augustave Muhoza, umwe mu gwaruka ruriko ruraterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu kugwiza umwimbu. Turamuhaye ikaze rero mu kiganiro bategabiri ungura ubwenge cy'uno munsi. Murakoze kutwakira. Nkuko mwabivuze, ego nitwa Muhoza Augustave, nkaba ndabakengurukiye cyane kubona mwantumiye muri kino kiganiro cyanyu. Murakoze. Ego mbega nk'abari ko badukurikirana twavuga ko Augustave arinde. Augustave Muhoza ndi umujene entrepreneur, nkaba mvuka mu ntara ya Bururi muri commune Mugamba, zone yitwa Vyuya. Hama nkaba ndi entrepreneur, nkaba nkorera mu burimyi bw'ikizinu, kurima ikizinu no gukora imbuto z'ivyo bizinu nyene kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu. Ego uyu munsi urumwe mu gwaruka ruriko ruraterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu kugwiza umwimbu, mbega kuki wahisemo kugwiza umwimbu w'ikizinu? Murakoze. Nahisemo gukorera mu gisata cyo kurima ikizinu ku bintu byinshi bitandukanye nafatiyeko. Hariho kuba ari igitego abantu batamenyereye, ariko kiba gifise akamaro kanini mu magara y'abantu, kigafasha n'abantu kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga biciye mu kugurisha. Ego ibintu nk'ivyo nyene. Ego abenshi bazi ko ikizinu ari gitegwa cimeza, bataramenya koko ko kirimwa. Mbega imbuto ziraboneka koko kirarimwa, mu tanga umuco kujanye gitegwa c'ikizinu? Gitegwa c'ikizinu ku bantu basanzwe bagifungura, twege tubwiye ko gisanzwe hariho ibizinu vyimeza, hakabaho n'ibizinu birimwa. Twavuga yuko ivyo birimwa abaca bise vy'ikizungu, ariko sinabaza ko ari ivyo. Ibizinu rero hariho ivyo twe dusanzwe turima, nk'ivyo turima n'ubwoko bw'ibizinu vyitwa prerote. Ibizinu bifise ibara ryera, kuko ivyimeza mu ishamba byo usanga bifise agakurere kirabura. Rero ababifungura amenye ko ari ibizinu bisanzwe birimwa. Ego kandi bafise n'akamaro ku magara y'umuntu, cyo kimwe nabijya bivyimeza mu ishamba, kuko abantu benshi bakunda kubaza yuko ibizinu birimwa biba bitandukanye cyane nabijya byo mu ishamba, ariko nico kimwe. Amaerema basanzwe ari muri bijya vyimeza, nico kimwe n'ibidusanzwe turima. Ego mbega imbuto murazironka bigenda gute? Twebwe ngo dusanzwe dukora imbuto ntituzigura kubera twabanje kugira societe turayandikisha, no kuvuga n'ubwo dusanzwe dukora harimo n'izo mbuto nyene turazikorera kuva ku rubuto rwa mbere tukakushika ku rubuto rwa generation ya gatatu kuko nibwo bashobora gutera. Hariho byitwa G0, G1, G2, G3, ivyo byose turabikora. No kuvuga rero twa dufise izo mbuto tugasha no guca turima ivyo bizinu. Murakoze. Ego mbega ibizinu twavuga ko biba ahariho hose? Ibizinu ntibiba ahariho hose. Ibizinu biba ahantu uba wabanje gutegura. Tugerageje gusigura nge ntabateguye. Ibizinu birimwa mu nzu kubera ntibikundana n'izuba. Bikunda ahantu
hasa n'ahantu hakanye no kuvuga ubu tusanga tubikorera mu gisagara ca Bujumbura mu Maramvya ku bararo g'12 ahantu bitwa kuri CPGR niko bahita niho dusanga dukorera rero mugabo ahantu bizini bikunda cyane ni mu ntara haba hasanzwe hakanye no kuvuga birakunda ahantu hasanzwe hakanye hasanzwe naho hashusha nko mu gisagara ca Bujumbura ariko nutegura izo nzu bishobora kurimamwo nko kuvuga turategura inzu z'ivyatsi kugira ngo tugabanye ubushuhe ko bisanzwe byankana n'ubushuhe rero ntibirimwe hariho hose kuko ntibirimwa mu itongo kujya abantu basanzwe bari mu bigori n'ibiharage birimwe ahantu mu nzu hubakiye hari umuco mugabo hadashika izuba naho hasanzwe hashobora kurimwa ibizinu wahateguye neza tukubaka ama etagere ni igiterwa ciza cyane nsore kuca mwareko kutwaza uti mbega mwahisemo kurima ikizinu mufatiye kuki kurima ikizinu ni ibintu bisanzwe bigabanya no kugira isi ndimwa abantu basanzwe bakorerako kuko ibizinu dufate muri 1 metre carré haja imigena 35 iyo migena y'ibizinu ivyo twimigena tubaza kubisigura mu kanya ngari mwa twaza ico kibazo naho twashika mashaka kugirwa ko nta kibazo yego tushe kugira ko iyo twateguye umugina mu twese ngo tuwuteguramwo kaba aragasashe kajya kajamwo ikiro n'inusu nka ibyo usanga bakoresha ku mabutike amasashe asanzwe rero kamwe twagateguye neza no kuvuga 1 metre carré ijamwo udusashe 35 no kuvuga rero washaka gushira hasi ugashira no hejuru ugashaka ku ma etagere urumva yuko 1 metre carré washaka kubishamo nk'amasashe yibashika nk'ijana urumva amasashe amaze kwashika ijana agasashe kamwe gashaka kwama hagati y'ikiro n'ikiro n'inusu urumva yuko rero ahantu ushoboye kwimbura ibiro ijana mu metero kwadrate urumva yuko haba harimwo mu kurima ikizinu haba harimo no kugabanya isi ndimwe kugira ngo turonke ahantu ushaka kumbura ibintu byinshi muga twakoresheje superficie ntoya kuko umva ko dushaka kugira ama etagere ego mbega ibizinu twavuga ko vyerera igihe hingana gute ibizinu no kuvuga iyo twaje gutegura umugina mu kutegura uratwara ukwezi kugira ngo uheze ikintu citwa colonisation ushoboye gutangura kumera ko ibizinu umaze rero guhera kuri ico gihe ko niho umurimyi aharorera yuko ariho agiheza kuronka umugina uteguye neza bica bifata indwi zibiri ubutangwe gusoroma igizwe gitanguye kumera hama kimeze mu misi 3 kibaceze mu misi 3 kibaceze ko kimeze no munsi hirya yejo cyo gisoroma kibaca amaze kwera ego watubwiye ko ivyerekeye aho ikizinu kiba naho kitaba aho gikunda naho kidakunda kumbura ngira ngo warabigiriye ubushakashatsi canke waravyize mu mashure sense hari ikigo warabigiriye kugira ngo ubimenye canke nivyo wize nawe jewe kwishure sinize ibijanye n'ivyo burimye n'ubworozi nko kumenga abantu benshi niko bacakunda kuvyiyumvira nize economy mugabo ndakunda kugira ama experience ku bintu bigiye bitandukanye ivyo rero naragize ama formation ndabifatira umwanya wo kuvyiga hama ubu ndabikora nk'ubishoboye mugabo ku ntebe y'ishure sivyo nize mugabo narabigiye formation sikwiye sanzwe ndabikora ego watubwiye ko ikizina ari gitegwa gifasha ku magara y'abantu mbega gifasha iki nakaye kamaro kaco iyo umuntu agifunguye ikizinu gifise akamaro kanini cyane ku magara y'umuntu no kuvuga twavuge nk'uburo bushikangira nka 3 canke 4 no kuvuga ikizinu nk'abantu basanzwe bagwaye amagufa usanga adakomeye amagufa y'umubiri gufungura ikizinu birafasha ego cyo ni cyambere hama abafise ingwara z'intuze ya z'umutima ikizinu kirafasha hama kandi kimwe na vitamine D urumva usanzwe utagira vitamine mubiri ikizinu isanzwe irimo nyinshi hama ikizinu ni kintu mbere twavuga ko uretse ivyo gifasha mu mubiri ni n'igifungo gishobora gusubira n'inyama kuko uravye ukuntu ikizinu abantu uravye nka ukuntu ikizinu abantu bariko baragihurumbira cyane urashaka kugisuma mu gishingo c'intuze yaco kugura inyama no kuvuga kandi rero ikiro c'ibizinu kigwa amafaranga ibihumbi 7
mu gihe ikiro c'inyama nazo kukinga kise gishikana ibihumbi hafi 200 urumva rero abarundi kwijuka gufungura ikizinu birafise akamaro kanini bishobora kubafasha hari abantu benshi bamenye ko ibizinu birimwa bovuga bati tuzoza dufungura inyama rimwe mu ndwi hama gatatu ibikibizinu kandi bazi yuko umuntu yafunguye inyama nyinshi ashobora kugwara ngira izindi ngwara sinzi nka ziya zibazokeje canke iki ariko ikizinu coco kubifungura kose nta ngorane n'imwe ikizinu gitera mu mubiri w'umuntu ego tuvuge ko nako kabiri karenze ari ikizinu wihereza ego natwe turagifungura ntiko kiri mama ntitugifungura turagifungura ego kuri umugambi wawe wo kugwiza umwimbu w'ibizinu ndetse n'imbuto z'ibizinu mbega nihe hangiro nyamukuru twavuga ko ufise ushaka gushikako ihangiro nyamukuru je mfise ubwa mbere bwobwo nuko abantu bashobora gufungura ikizinu kikaboneka gikwiye ku isoko iyo niyo hangiro ya mbere abantu bakamenya yuko ibizinu ku isoko bihari bakabifungura kuko ubu impamvu abantu benshi batanabigura bakunda kwaza ngo mbega ibizinu bigurirwa hehe marché yavyo ni hewo bikenewe bisanga hehe ihangiro ryanje nuko ibizinu bigwira hama ku isoko bikaboneka ihangiro igira kabiri nuko ubwanje bishobora kunteza imbere kuko nkubu nivyo nsanzwe nkora kandi birambeshejeho irindi hangiro igira kabiri nuko dutanga akazi ku bantu benshi baba bari ko barakarondera akazi kuko nituvyikorera turakoresha abakozi tukabahemba n'iryo hangiro ni tuba dufise mugabo ihangiro rya mbere nuko abantu bamenye ko ikizinu gifungurwa ku isoko ikaboneka ari bizinu byinshi no kuvuga abantu barimo ibizinu bakaba benshi ego batuvuga ko umaze guha akazi abantu bangana gute gushika ubu ndafise abakozi bashika kuri 4 kuko nk'ivyo zo gukora imigina birafise ababikoramwo n'abakurikirana mu murima rero nikuvuga gushika abakozi musanzwe nkoresha ni 4 ego tubwiye ko mu mahangiro ufise harimwo ko ikizinu gikwira ku masoko abantu bakakironka vyoroshe mbega uravye nk'umwimbu uronka iyo wakirimye ubungana gute urashimisha abakirondera oya umwimbu turonka ntabwo ushimishije abakirondera na gato kuko nka dusangwe tubirimira kuva dusangwe kubikoreraho abantu benshi baciye batangura abaje bakabigura no munsi ejo basanga baciye bagaruka ejo bakagaruka kubona ko tugitangura kubirima ntitwiyumvira yuko bazobikunda kuri urwo rugezo niyo impamvu bitaboneka ku isoko ari byinshi usanga umuntu bivaye n'ahari karabikorera muri ako gace abantu baho baca bihurumbira cyane rero nk'aho tubikorera gushika umwimbu turonka ni ukuvuga ntidushobora gukwiza abantu abo ngaho mu gace bashobora gukwigwa muga nk'abandi baba bakeneye nk'amakomande ugasanga ari abantu batari kubararonka niyo mpamvu tugomba rero kugwiza umwimbu cyane tuko turakorana ingufu cyane kugira ngo dushobore kuduza umwimbu gose kugira ngo bikunde turonke umwimbu kwiye mbega nta yandi makoperative usanga nawe nyene aterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu kugwiza umwimbu muba mukorana kugira ngo ico kizinu gishobore kuboneka mu bice bitandukanye byo mu gihugu canke uritegurira nawe gukorera nko mu gihugu cyose ego gutangura gukora mu gihugu cyose turabitegura muga mpereye kuri ico mwe mutangiye kumbaza ubu abantu usanga dukorana n'abantu basanzwe bakora ku giti cabo abantu baza bakagura imigina hanyuma bakagenda bakarima tukabafasha kubakurikiranira iyo mirima yabo y'ibizinu hama kuca amakoperative turiko turagitegura mugabo ntituratangura kugishira mu ngiro ubu dukorana n'abantu nk'umuntu usanga yashimye umugambi dukora akaza akagura imigina hama tukamufasha gukurikirana umurima we neza kugira ngo ashobore kuronka umwimbu mwiza ego twavuga ko rero ku mwimbu muronka mutigera mubura abaguzi atamwimbu ubura abawugura nta mwimbu ushobora kudupfana ngo twabuza abaguzi ahubwo tubura wa mwimbu tuba twifuza duha ukwira abantu mugabo nta mwimbu dushaka kuvuga ngo wononekaye ngo abuza abawugura oya imbuto zozo imbuto ntidushaka kuzibura kuko niko tuzikorera tuzibura dukora ku programme yacu bivanye n'imigina tugomba gukora abazikenera murabaronka ego imbuto turazigurisha abazifuza turazigurisha amageneration yose baba bakeneye ego Tubibutse ko turi mu kiganiro bategabiri ungura ubwenge aho turi kumwe na Octave Muhoza umwe mu gwaruka ruko rwaterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu kugwiza umwimbu uwo rero akaba ariko ararima igitegwa c'ikizinu benshi batamenyeye ko kirimwa ahubwo bibaza ko cimeza
Gustave Muhoza mbega kuva mutanguye kurima igiterwa c'ikizino n'izihe ntambamyi mumaze guhura mbega izo ntambamyi muraheza mukazirengana gute? Intambamyi ntizishobora kubura mu bikorwa kanaka buri kurakora. Ego intambamyi ya mbere dukunda kugira no kuba kudeplasa ibyo tuba dusanga dukoresha ibyitwa amasibusra tupfuye kubirangura iyo tubikura kugira ngo tubishikane aho dukorera biratugora kubera amadeplacement imvo z'ibitoro imiduga kandi bikaba bisaba ko umuntu akoresha igiye miduga minini nk'amafuso biratugora turi muri deplacement y'ivyo bintu. Hama indi ntambamyi no kugira kabiri mbere no ko ari nk'iyimwe niyo nini ikunda kutugora cyane kuturusha cyane. Izindi ntambamyi ziba mu kazi cyangwa dukora ni nkuko nyene bishika mu kandi kazo gasanga hari utuntu tumwe twoge turaba utaba wari wibajije ugasanga turashitse. Ni nk'ivyo ndibaza nta izindi ntambamyi ni tukunda kugira hanini. Ikibazo dufita ni ikibazo cyo kudeplasa ibikoresho bituma dukora ivyo bintu twifuza gukora. Yego nk'umwe ariko aratera iterambere ry'igihugu mbega ni igiki musaba leta kugira ngo mushigikirwe? Isho dusaba leta nuko dushigikira cyane kugira ngo dushobore kugwiza umwimbo ku rugezo twifuza. Kuko nk'ubu ndashobora kurima imigina ishika nk'ibihumbi 2-3 hashobora kuva mungira nk'itoni nka 2 cyangwa 3 z'ibizino mu gihe twayisoromye igahera kugira ikitwa ko yashaje twashobora nk'itoni 3. Mugabo ihangiro tuba dufise sije uko twoguma ngaho nuko twokubaka ikintu kinini. Ego tukubaka ikintu kinini hama umwimbo kaboneka ari mwinshi. Ukaboneka ari mwinshi ku buryo ku isoko ushobora kuboneka umwimbo ugakwira abantu ku isoko mugashorera no mu masoko tugashora no hanze mbere wanashima. Yego kuko ibizino harabibaze ko bifungurwa kujya bivuye mu murima. Hariho na systeme yo kuvyumisha kugira ngo ushobore kugira igihe kinini bishobora kumara imisi myinshi bibikike. Rero iyo systeme imaze kuba urumva aho na stock y'ibizino biba byaboza abakiriya bigasha vyumishwa bikazishaka kugurishwa vyumye kugira ngo abantu babifungurire igihe cyose bavyifurije. Yego mbega none bimaze kuba vyumye biraheze bikagirira akamaro abantu nkuko wabivuze ko bifise akamaro kanini ku magara y'abantu. Yego wavyumishije neza akamaro kaguma ari kakandi nyene ku mubiri w'umuntu nta gihinduka. Yego harugaruka gwishuriheza amashure yaba ya kaminuza canke ayandi arengeye kaminuza n'ayandi ariko rukarorera akazi ka leta ntigwiyumvire gushinga imigambi y'iterambere ntigwiyumvire guterera mu iterambere ry'igihugu mbega niho impanuro muha ugo gwaruka? Impanuro twogwaruka nuko umujene wese ahari yo kuyumvira ikintu cyo mugiriye akamaro atarindiriye ko leta ishobora kumuha akazi. Kuko akazi imbere wihaye niko kakungukira cyane gusumba akazi leta ibiguhaye. Rero twasaba jene yuko umuntu wese yumvira ataravye ngo nize ibi integezo gukora muri ibi ahubwo akarondera experience mu kintu kanaka yifuza gukora. Kuko uno munsi bashobora kuba warize comptabilité mugabo ukaba umu engineer wo kubakisha amazu kandi ukabikora neza. Uko natwe izo mbuto dukora hari abantu usanga barize ibindi bisata mugabo bakatugati ko turi mu bizindi tukadufashanya muri ivyo kugira gute kubaha izo mbuto tugafashanya kugwiza umwimbo. Rero twana abajene yuko atamuntu yova ku ntebe y'ishure ngo arondere akazi gahuye n'ibintu aba yarize. Kuko ni nyuma yo kwishura umuntu abandanya yiga arashaka kundi umenye mu kintu kana ka nyine yumva yifuza kandi yumva ko yoshobora kandi akagikora neza nk'umuntu aba yaracize ku ntebe y'ishure. Ego mbega ni kiki Gustave Muhoza yumva ko yogenda atavuze? Ikintu numva ko no vuga ava ko turangiza ikiganiro nuko abantu boshika aho dukorera bakaraba ibikorwa dukora abifuza kimwe mu byo dukora yaba izo mbuto yaba ibizinu yaba imigina bakadushorera badashobora kudushorera basi bakahakura ubumenyi nabo bakagenda kubikora ku gatwe kabo. Ego tuvuge ko nk'abakeneye ubumenyi mushobora kubaha byoroshe. Ego n'ubu turafisa utatu ko turigisha bashika udusanga dukorera sur terrain bakabona ivyo dukora
ego turatanga inyigisho kwa bavyifuza ego reka dushimire umutumire wacu Octave Muhoza hitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi agaseke ego natwe turabashimiye cyane kuba namwatwizeye mukadutumira murakoze shimire namwe mwese mwariko muradukurikirana ikiganiro bategabiri ungura ubwenge cuno munsi kigarukiye ngaha naho ubutaha